ndagize mwiriwe mwese amahoro cyane. Imbere ko dutangura tumanze dusabe uwo twicaranye dufashe kudusengera kubera ibintu byose ni byiza kubikora twihereje Imana kuko ibyo byiza, ariko nyuma yaje naza kuba ikaze mwebwe mwese mumaze gushika kino kibanza cyiza. Dusenge. Data, turagushimiye kuvugura kwawe, turagushimiye kuva mu gitondo ko wabanye natwe kugera kuri uno mwanya n'ino saha. Muri Data turetse no conference tuba dutangure kubane natwe, dushobora tutugire neza, igihe cyose kigendera muri control yawe, uzobukoze mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Nagomba manze shimire cyane mwebwe mwese bashitsi beza muri hano muri kino kibanza cyiza. Hano turi kumwe na Deuxième Dauphine wa Miss Burundi, turamuhaye ikaze Tania. Murakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. No munsi rero no munsi nuvuga ko ari umunsi himbaye cyane kuri twebwe abasanzwe bagize Elite Talent Development Center Burundi. Bagomba rero duha ikaze abanditsi n'abamenyesha makuru mwebwe mwese mumaze gushika muri kino kibanza, turabaha ikaze mwese. Bagomba ndabasaba gukomera amashi bashitse beza mu mwese gushika muri kino kibanza cyiza. Mbere yuko rero dutangura bino bikorwa, jewe nagomba manze nidondore, nitwa MC de la Neige kuva ku kinyamakuru kigiye gutangura gukorera hano muri kino kigo cyacu gishasha. Nagomba manze ndabasabe mwebwe mwese muri hano banditse amenyesha makuru ndetse na mwebwe musanzwe mugize ibigwi tugiye gutangurana icese no munsi, umanze mukomera amashi nyene iciyumviro, nyene imitahe, nyene uburongozi, ari nawe directeur general akaba na fondateur wa kino kigo usanzwe yitwa Nihorimbere Blaise, akaba atari hano mu gihugu cyacu Burundi. Mukomera amashi menshi cyane. Hano rero muri kino kibanza kugira ngo nshobore gushikiriza bimwe mu byatumye dutumira abanditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo bishobore kuza kudushigikira. Ijambo ry'uwashoboye kuntuma nashoboye kumuvuga ari directeur general ari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko mbona mwanya turi kumwe live navuze ko tumushimiye cyane. Uwo rero yagize icyumvire cy'uko kuno munsi utangura icese ku mugaragaro ikigo gishasha yise Elite Talent Development Center Burundi. Icyo kigo kiba cyaje guteza imbere urwaruka aribo baba mubona hano bafise impano zitandukanye. Icyo kigo rero uno munsi kiba gitanguye ku mugaragaro, aricyo gituma twasubiye muri mwese banditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo mushobore gutangaza Barundi kuba jeune bose basanzwe bafise impano zo gushigikira urwaruka rundi rukiri hasi ruto rufise impano zidasanzwe. Nyine rero kwiyumvira bino bikorwa yarashoboye gushinga amashami atandukanye. Murabona muravye uko twicaye ufise imipira itandukanye, akabaho rero mwayo mashami abambere bitwa TNC Gospel ari bo mubona bafise imipira itukura kugira ngo bashobore guherekana impano zabo. Iyo TNC Gospel nayo akaba ari ishami ry'umuziki wa gospel rifasha urwaruka mu gukuza impano zabo, mu guhimbaza indirimbo z'Imana ndetse no mu kuzitazira. Abo akaba ari bamwe mu mugwi yashimye ko bashobora gutangurana nabo kuno munsi udasanzwe. Abagira kabiri nabitwa TNC Dance Kid Burundi, ari nabo mubona bari hano bambaye ino mipira ndetse muza kubabona abasamisha makuru kugira ngo uri ko abo nabo ari bo yashimye gushaka gutangurana nabo kino gikorwa kidasanzwe. Ubona akaba ari umugwi w'abana bakora intambo batozwa n'ubuhanga ku mbyino nziza cyane zidasanzwe zigezweho, gutegura abakoreografi no kwerekana bimwe mu bigize impano bafise. Ugira gatatu kandi abo tugiye gutangurana muri kino gikorwa akaba ari umugwi witwa Ririmba Nawe. Urabona hari abigeme basanzwe baririmba bafise impano idasanzwe, aribo babo mubona bari hano. Abo nabo akaba ari abazoshobora gukora porogaramu ifasha abana no kuvumbura amajwi yabo mu guteza imbere bimwe mu mpano zabo ndetse no mu ngabirano zabo. Akaba ari n'abandi rero bagira kane bitwa Talent Sport, ariko bo uno munsi ntibashobora gukunda ko bashobora gutangura. Bazotangura tumaze gutangura kino kigo cyacu kimaze gutangura gushinga imizi, bazotangura na Talent Sport. Akabaho rero n'abandi bagiye hamwe kugira ngo nyine cyumvira ashobore kugira bimwe mu bashobora kumufasha. Rero twanditse makuru twatubwira ngo cyo kubashikiriza no kugurura icese bine bikorwa bigiye gutangura. Ubwo burongozi rero
ukaba wutegekanije kuno gukurikira. Navuze ko usanzwe yaratanguje bino bikorwa yabitanguje none munsi bikaba bitanga icese ari mu Burundi ari hanze ni umujene akiri muto sinumva akuze cyane cyane n'umusore niwe yimviriye rero ko twoshobora kuja mu byo bishobora kumushigikira. Ubu nawe akaba ari directeur general kino kigo yitwa Nihori Imbere Blaise, akaba ari nawe nyene yatanguje kino kigo kandi ari nawe afata ingingo za nyuma ibikorwa byose bizoba birakorekana muri ino kampuni yiwe. Akaba rero n'ubundi murongozi ari we coordinateur general w'ibikorwa, akaba ari naho twicaranye hano yitwa Ageneza Steve, akaba ari we azoshobora kubandanya no mu bikorwa byo gukora mu gihe n'igikorwa gahari. Akabaho rero n'umuresponsable artistique ajeje development ndetse n'impano za bamwe yitwa Kizimana Sek Prince, nawe akaba ajeje inshingano z'ibikorwa muri company ndetse n'umuresponsable administration yitwa Kizimana Jobis uzosanzwe aserukira ikinyamakuru kigiye gutangura gishasha hano, akaba ari jewe nyine mubona hano mvije na communication. Nivyo rero ahanini iyo twabatumiriye kugira ngo ahanini abifuza kwifatikanya natwe abanyamitahe canke abifuza ko twoshobora gukorana muza kugira ngo dushire hamwe inguvu ndetse dushigikirane mu guteza impano z'ugaruka, kuko umukuru w'igihugu yaravuze ati abajeni iyo bagiye hamwe bagakora byari ikintu gikomeye cyane. Nicyo cyatumye rero tubiyumvira turabatumira banditsumesha amakuru kugira ngo dushobore kuza mu dushikanire kure kino gikorwa twatanguje, ndetse no mu vyiyumviro twagize tukaba twarashoboye kubona bimwe mu vyiyumviro byageze mu dufini wa Miss Burundi Tania, tukatumwirwa kugira ngo dushobore kumutumira abashoboye kuza kumviriza hano bimwe mu vyiyumviro vya nyine kino gikorwa, ndetse natwe twagiye kugira ngo dushobore kumushigikira. Tukaba kandi tunamushimira cyane ku mwanya mwiza bifashe kuza kudushigikira, ndetse sinovuga byinshi ahanini inya cyari ico cyatumye tubahamagara mwese. Umwanya mwiza kugira ngo coordinateur nawe agire ico ashikirije. Murakoze cyane. Nk'uko MC wacu abivuze, bwa mbere na mbere ndashaka kubasaba dukomere amashyi directeur general wacu yemeye ko ibintu nk'ibi bitangura mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ikigira kandi Elite ku bantu batayizi ni ishami, ni ikigo kigiye gufasha abajene bose kibakuriza impano zabo, kibafasha gutera imbere mu mpano bafise. Muri Elite Talent harimo amadepartement aya akurikira, harimo TNC Gospel, TNC Dance Kids Burundi, Ririmba Nawe, Talent Sport, hamwe na Garagaza Icyo Uzi. Ni kuvuga yuko izi nizo zonyene zimaze kugaragara muri Elite Talent, gusa suko ari zo zonyene twahagarikiyeko, kuko icivugo cyacu kivuga ngo garagaza nawe icyo ushoboye, garagaza nawe impano yawe. Muri ubwo buryo, muri iyo nzira twifuza ko kira mu rundi wese afite yoza akayigaragaza muri Elite Talent kugira ngo ibe ishigikirwe, kugira ngo igire aho mushikanye, igire naho ishikanye. Murakoze. Natwihanganira gato kubera sonorisation akita tugora gato, ariko turagerageza. Reka rero dusabe deuxième dauphine nawe arakotse public ndetse agire n'icyo nawe dutokuruke n'umunsi. Ndabaramukije kandi ku mazina nitwa Bazahica Tania, nkaba ndi cegera ca kabiri ca Miss Burundi 2025, nkaba ndi CEO and founder wa Tamba Rise Company ijejwe gufasha no gushigikira abana batishoboye mu buryo butandukanye, tubaha amaformation twongera tukanabaherekeza kuri izo formation zitandukanye. Subire nshimire Elite ku ciyumviro bagize mu gushigikira ugwaruka, kandi twizere ko muzokora musubire mu baherekeze, kuko ndakunda kubwira abantu guha formation umuntu cyonyene ntigikwiye, mugabo skill important ni kumukurikira, urabe nimba irya formation at least izogira aho imushikanye, aussi bigukundiye ukanamwakompanya mu ma financement, soit mu kumuronderera amaproje, mu kumuronderera akazi cyangwa ibintu vyotuma how can I say it,
ibintu vyotuma yishikana ahantu, yishikana kure. Ego subire ndabashimire kandi ndabakeze kandi courage cyane, namwe mwinjiye muri izi formation mubikorana inguvu kandi mubikunde, kuko ikintu utagikunda kenshi uba uri kuri force naho kigushikana, mugabo ugikunze ukagifata nk'akazi ukacubahiriza ugakurikirana n'amakonseil aba formateur banyu babaha, kenshi biragira aho bidushikanye. Murakoze cyane. Ni umwanya mwiza rero uko namwe abanditsi n'ameshamakuru cyangwa abapromotere bari hano mushobora kubaza ibibazo ibyo ari byo byose bijanye na Elite yacu, turashobora kubibishura. Murakoze. Murakoze. Mwavuze imigambi mufise, bavuga mwaregeranije urwaruka bino bikorwa mwibona he bituye mu mbaraga zo tubabwiye kure bano bagize parema y'Uburundi, bagize gavumenti mugabo mu myaka mikeyi nk'ibi, mwibona hehe neza bino rwaruka? Ni ikihe kintu top mubona kiri nyuma yo kwegeranya bino rwaruka? Ese sitereka usanga ikindi kintu mwavuze ko mugiye muri yankatire muri kino ikintu kiba motive kumva baguma bari muri Elite Talent Music Solution. Uzashaka kumenya vision yo hejuru cyane. Murakoze cyane. Reka ngire ko ndanacishura kino kibazo. Hano muri Elite Talent Development Burundi Center, impamvu twashoboye gushinga kino ciyumviro nuko twabonye ko abajene benshi bariko barasanzara cyane mu bintu bitajanye. Basanga ugaruka kenshi iyo ruvuye ku mashure rugenda mu ngeso mbi, rugenda mu mico mibi. Niyo habaye ugaruka rumwe ruhejeje amashure, usanga bamwe bataronka ibiboki. Wavuze ati mbega ni yahe vision mufise izoshobora gufasha no garuka rugashobora gushika kure? Uvuga ko bimwe mu migambi ino company igiye gutangura, novuga kino kigo kigiye gutangura, bwa mbere hagiye gutangura ikinyamakuru kizoza kirakora ku mbuga ngurukana bumenyi nk'uko mwabibonye. Runo rwaruka rwashoboye kujamwe muri akajuma, bamwe ruzoronswa akazi. Ikigira kabiri kandi bimwe mu byo bakora bizoshobora kubaha kwidandaza kuri platform zitandukanye kugira ngo nabo barabe ko bogera ku rwego rw'iyindi migwi, kuko nkunda gutanga akarorero South Africa canke mu Rwanda i Kigali hari bimwe usanga baradusize gatonya, hakabaho n'ibindi usanga twebwe twarabasize gatonya, kubera iki natwe iwacu bidashobora kuhaba. Rero nyene kwiyumvira kino ciyumviro akadukoranya akadushira hamwe, yiyumviriye ko ashaka gukora ikintu kizotuma runo rwaruka mu myaka iri imbere rugira ico gushikanye muri kazoza, kuko hazogeraho habaho n'imishahara ku migwi imwe igiye gutamba. Muramubona ibiteramo bikunda kuba ahora kinegwa imigwi y'abadanseri, ugasanga benshi bagiye gutora imigwi itari hamwe. Mugani bamara kuba batuza ati ikigo kirafise abadanseri bacu, haba mu bikorane n'ubwo ibikorane bijya by'abaporoto, hariho ababikora, hariho abaririmba, akaba bazoshobora kutwikora ko tukavugana ama pourcentage, wa mwana nawe akagera icyato wonse atahana muhira. Amasho aba muramuzi kwitozana abasani bakayiha amafaranga menshi. Iyi migwi y'abadanseri nayo isanzwe iri muri kino kigo izoheza igende guperforminga igira ico itahanye, inziriza ikigo ndetse nayo ishobore kwironsa. Ndetse hakaba n'indi migambi izoza mu nyuma izoha akazi abasanzwe bari muri ico kigo n'abasivyo bari hano kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere. Murakoze. Reka baramutse cyane ku mazina ni Senga Redis na Jesse Mugira y'amakuru aho Burundi kuri Afrika Tuba nagize nka bino bintu haba hari imivurira igiye itandukanye y'abatamba, abaririmbyi n'abandi bagiye batandukanye. Ushaka kumenya haba hari ababa barabanyeshure, ababa barahejeje amashuri n'abandi bitakuze ko biga, abandi baba mu miryango y'ishuri. Mico gihe ikibazo cyane cya mbere mwakira bameze gute? Mwakira bose cyane. Ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, kwinjira mwuno mugwi asabye iki? Mbega uyu muntu yinjire ibyo bigenza gute? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza mubajije. Mu bisanzwe iyi Elite Talent ntiraba ngo n'amashure, ntiraba iki, ahubwo yoyo iraba impano. Bivuga yuko
mu gihe uba warahejeje ishure bitakunze guheza, hariho umuntu usanga bitavuye ko ugasanga bivanye n'ubuzima byaratumye ishure arivamwo, n'ubundi usanga bivanye n'ibihe yararimwo bitandukanye. Rero muri Elayi Talent turaba impano, ntitwigera twita ku mashure, ntituraba ubwoko, ntituraba amakartier muvamwo, ahubwo twe turaba indani muri wewe kugira ngo ushobore kukigaragaza, kigira ico kimariye wewe, kigira ico kimariye Burundi, kigira nico kimariye n'umuryango wawe. Merci. Ico bisaba kwinjira. Kwinjira naho ico bisaba tuzobamenyesha ni umunsi wa nyawo kino kigo Elayi Talent kizotangurira ko gukora, tuzobamenyesha ukeneye kwinjira bivanye n'impano yiwe, kuko umwe impano afise muri Elayi hariho uwo azosanga bayihuje kugira ngo bafashanye kuduzanya. Tuzobamenyesha kwinjira kuzoba bimeze nk'uko twabamenyesheje kuri uno munsi, menyesha no kuri uwo munsi abashaka kwinjira, tubabwire nuko nico bisaba kugira ngo bashobore kugaragaza iyo mpano yabo. Yego ndamunganiye gatonye, n'abadafise impano turabakira, kubera ko ari abantu usanga badafise impano bakayirondera abantu bamaze kuhagera. Akarorero urashobora kuba waravutse utazi ko ufise impano yo gutwenza comedy, ariko umaze gushika ukabona abandi ingene bisanzura, nawe ugasanga ururekanye ya mpano yawe, iyo mpano yawe izoza idugijwe n'ikigo. Ikigira kabiri naco hariho platform tuzobamenyesha vuba cyane igiye gutangura, hariho na TV online igiye gutangura, tuzoza duhe n'akazi bamwe muri aba nyene bari hano. Maze kuba wari umushomeri muhiruka tutakorera ku kinyamakuru, kuko mu migambi ya nyene bino bikorwa hazobaho ni radio ndetse na television online, nkuko mu bundi zizindi zama ziriko zirakora. Tanzania ifise ama TV online menshi, tugiye turaronka abarundi bashobora gushigikira bino bikorwa, abari byiza cyane. Bica bigaruka kandi bigaha ubuzi bamwe mu bagiye baraheza amashuri bakabura ubuzi, basanga babicaye muhira, barose iyo opportunity yo gukorana na Rimikashi. Urakoze. Hari kandi kabazo gacizaza muri mu wanyu haba hariho amategeko aba bagenga. Yego. Yokorohera umuntu wese ushobora kuba yoshobora guca ikiraka inyuma y'umuntu cyanye n'ibya bindi nyene bisanzwe menyereye ko umuntu ari atawundi mu bashobora kurana. Yego, ivyo onye bari reglement d'ordre interne, bivanye n'amasezerano ndetse na support baba bahabwa, dusanga kenshi biba biri mu mugwi indani, ariko ntibizobuza ko umuntu ashobora kwisumamo yaronse, mugabo hazobaho n'ibindi umuntu adashobora kwemererwa bivanye nuko nyine mu mugwi aronka byinshi, kuko n'intumbero ya vyose hazobaho nuko umwana ashobora no kongera irasiyo nari mu mugwi. Bavuze yuko murakeneye support. Kandi muramaze kwegeranya bamwe mu bajeje. Adresse ni yayo ushaka support basanga cyangwa ushaka kumenya amashyushyu ya talent basanga. Yego, murakoze. Ni kuvuga muno mwanya abadukeneye hariho urubuga dusanzwe dukorerako cyane, hazoba ariko nimero abashobora kuduronka kuko zisanzwe ziriko kubagiye barabona nama invitation ndetse n'amabanderole, urashobora guca kuri rya nimero ugashobora kuturonka. Kugira kabiri naco kuri adresse dusanzwe turakoreramo hazoba ari hano centre ville, kugira ngo bose ashobore koroherwa bive n'amakarte babamo, kuko twavuze ko twakira abava mu mihingo yose. Murakoze. Yego. Kwaruka bashize imbere gufasha cyane cyane turavye kwaruka b'abakanseri n'abakomagezi bose, mbega nta zindi mpano atari abakanseri cyane. Kenshi hari abavyeyi benshi badahora bakunda ko impano abana babo baja mu mbega aba bana baba mwaregereye abavyeyi babo bakayanga nabo, canke mwabatoye mubasanga hantu tugaruka kuri talent. Ikibazo cyane ndashaka kubaza, mbega mu gihe abantu bafise izindi mpano bobitura bobo barugururira imiryango canke abaguzi. Yego, murakoze. Icambere coco impano ntabwo iri mu badanseri gusa,
ugerageje no kuraba abo bicaye imbere yawe handitse ko ririmba nawe, akaba ari umwe mu mugwi w'abasanzwe baririmba, abo babigeme bari imbere yawe gatoya. Nyuma yawe gato hariho abamuziciens basanzwe bafise impano mu kuvuza ibicurarangisho dusanzwe tuzi, hariho ibitari, ari ingoma, hariho amapiano, hariho n'ibindi. Iyo akaba ari imwe mu yindi mpano. Hariho n'indi mpano ya sport wavuze, abashoboye gukina inkino zose za sport nabo nyene badoshobora kuba mu kwari nk'aba badukina basket, football n'izindi nkino. Hariho n'indi migwi y'abadanseurs itandukanye, abadanseurs batamba indirimbo z'Imana n'abatamba indirimbo ezweho mu bwa z'isi. Rero ahanini nibaza ko nagerageje kwishura n'izindi impano, nibaza ko tudoshobora kuzakira nizaramuka zija, ari abakina comedy, ari abakina amafilme, abakina ibiki, bose badoshobora kwakirwa mu kigo. Hama ikindi naco washoboye kubaza cyanyuma kijanye no kuganira n'abavyeyi babo, aba bari hano haracarimwe abana batonyi, sinzi ko waravye kariya kana kari hariya, ni gato cyane ariko karafise impano yo gutamba kandi ikomeye cyane. Nkuye kugira ngo dushobore kumuronsa nuko ari umuvyeyi wenyine ubwiwe yabibonye bigitangura aramutuzanira. Rero hazobaho communication entre les parents ndetse na twebwe dusanzwe duserukira nyene kino cyumva. Merci. Yego. Yego cyane. Yego, nagomba guhera ku cya kabiri kuko wavuze byinshi, sinzi honye ubutsa gatoyi cyambere wavuze byinshi cyane. Icyambere wavuze ku bijyanye ndabifuza abafite impano bashaka gukora itegeko. Urakoze, sorry, ngize ikibazo ariko ntacyo nashibaye. Ndi kuvuga umaze gushika mu kigo, navuze yuko muno mwanya muhari nk'abandi samushima kugira ngo dushobore kwashikiriza bimwe mu bikorwa twifuza gukora. Rero natwe ubwacu turafise reunion tora dukora n'ingene tora tubonana kenshi. Iyo umuntu amaze kuza kwifadikanya natwe araronka support, cyo ikintu cyambere. Uko aba bose incuro zose baza mu mahakikisho cyangwa mu makoraniro bararihigwa déplacement barabizi. Rero iyo umaze kuburonka iyo opportunité, uri umunyeshuri nta kazi ufise, ukaronka ahantu bakurira itike uje muri repetition kandi ari terambere ryawe, nibaza ko atari byabo kuko tworonka abarundi benshi biyumvira nkuko uno mujene yiyumviriye, uburundi bwacu bwo hinduka paradiso. Rero ubifuza kuza korana natwe, nibaza ko atobaje kugira ngo arunguruke gusa, yo baje n'umutima we wose kugira ngo ashobore gukora. Igitwisha abarundi niko usanga tuza mu kintu kugira turunguruke tukadusubira inyuma. Iyo uje mu kintu rero gashinga imizi, ukumva reglement d'ordre interne bagirako ucujana nabo. Cyanyuma wabajije icya kabiri. Okay, urakoze. Ni kuvuga muri uwo mwanya ikino kigo kiriko gikorera hi Bujumbura, ariko mu vyiyumviro bya nyene projet niho Bujumbura twamara gushinga imizi. Iyi azoba ari siège. Turifuza yuko intara zose z'u Burundi uko zingana tuzobwirayo ibigo bitandukanye kandi support itangwe. Bitanguriye hani wacu Bujumbura, tuzoduga no mu ntara hagati, tuduga no mu ntara za kure. Burya na wa mwana wo mu misozi tumuzana. Maze imisi mwana ari umwana wa ruguru ariko arakina comedy, ariko ari foto video akina comedy, avuga ko mutima ari mwana wande sindavyibuka jo barabizi. Uya mwana arashoboye kandi ari ruguru gushika nta uramumenya, ngani baza ko jo afaze kumenya basanzwe bakorana ibikorwa ari. Rero nk'iriya mpano tuyironse iterambere kuri twebwe, arashigikirwa umwana agashigikwa kwishura, agashigwa no mu bindi byose kugira ngo ya mpano ariwe dushobore kwiga. Nibaza ko icyanyuma yo cishura. Abakoze ikibazo mwambajije
Ubusanzwe nk'uko nabivuze imigambi yanjye ni ugushyigikira abatishoboye banashima n'abafise impano tukarondera abo bafasha muri izo mpano bafise tout comme Elite Talent Development Burundi yaje ni igikorwa ciza cyo gushigikira kivedio ni ikintu kije novuga kije gusapotinga le même projet irya nzira nyene ndimwo yo kuduza le talent y'abajene dufise mu Burundi yo kuduza zirya mpano twari dusanzwe dufise tutazi siko mugabo baje kuzugurura nka jewe sinzi kubatanzi navutse ntazi ko jewe nshoboye kuba umumodo siko ariko avec le temps abavyeyi banje je nibo baje kudiscoveringa the talent fise barahitamwo kunyandikisha kandi aho banyandikishije by the way ndakubwire je savais rien muri ivyo bintu nakora mugabo baribwira uyu mwana arabishoboye reka tumwandikishe reka twizere iyi groupe iriko iramwigisha ejo canke ejo bundi hazogira ico avamwo uno munsi nkaba nicaye imbere yanyu nka deuxième dauphine nshobora guha formation abandi ni igiki combuza gusapotinga Elite Development Center ari ikintu ciza cane caje kungarira abajene nka jewe nivyo donc ngerageje kukwishura banyituye canke naje ndabakeneye imiryango iruguruye iwanje n'imiryango isi yuko yuguruye iwabo ndashobora kudodora bakanyita nkuko bashobora kudodora iwanje nkabitaba ego murakoze abageni afisora cyane ese inyuma yo kubaha formation abo bana zafisara baje kubikora yakaye kandi karushaho zo akora muri leta nado shaka cyane cyane ko hariho ibindi bigo bisanzwe bikora ibintu byo mu gukora ariko tubura tubona birangira nabi abo bana bafashwa birangira babikaye cyangwa ugasanga barivanye kubera ko cyo bagiye bashaka ariko barakora reka muri Elite Talent yakaye karusho aje gatandukanye n'ibindi bigo murakoze ubwa mbere mu kirundi cyacu kugira ngo bose ashoboye gutahura iki ni kigo kije guteza imbere impano z'abana n'ugwaruka. Ikigira kabiri washoboye kuvuga ngo ibijyanye n'andi makampuni cyangwa ibindi bigo bisanzwe bikora ko kenshi ukunda gusanga ugwaruka rwabo rukunda gutakara kenshi murazi yuko imbere y'ugwaruka iragoye twese twaraciye muri âge d'adolescence iyo munayo murayizi ni ya myaka usanga kenshi genda ndi muri club kitchen Hunja nareza abana basanga abana batanga kugira ico bita makupe uza makupe cy'icuma ugasanga umwana w'imyaka 12 ngo afite umusheri ngiye kuri abasheri wanje rero kenshi umwana amaze gukura ivyo bintu abibona nuko bafise aho yabikuye rero twebwe turi ngaho kugira ngo turerane murabona yuko turasumbana imyaka ariko nitunganye ivyiyumviro rero kuma tutanganye ivyiyumviro nukunyenisha turerana kenshi iyo umuntu ari avamwo kuko kuvana kera barakunda guca umugani mu kimwe bati urutomati bavuga rutomati ruboze urushize ruca rugirane ruca ruzanduza zose zika rero tuzogerageza nitwamara kubona ko hariho urutomati nk'ubwo uwo tuzoshobora kumushira ku ruhande manze kwanza abe pose niyabona yuko yifuza kuza kugira ngo ashobore kubwira ku murongo w'abandi zo dushobora kubifasha ariko twaje tuje nitwaje kugira dusubire inyuma kabiri murumva ko tugiye gutanguza na media online kugira ngo tuze dushobore guha akazi bamwe muri bano bana bashobore kwiteza imbere ndetse no mu nyuma n'igimana niya duterete kuzobona twuguruje akabare cyangwa amashuri akubakwa none turashigikiwe turashobora kudodora kandi akadufasha miss tugashika no muri presidence twadodora kwa nyine cyubahira kumva imwe mu migambi dufise akadushigikira sinzi ko nagerageje kwisha ego areho
bisanzwe bitwaye rero Yeah. ariko ariko bisanzwe ibyo bigo iyo dore bishaka amavantaje menshi kandi niyo barafise mvuga ati bite kandi kandi byanyu mwebwe mu Okay, urakoze cyane. Kenshi umuntu iyo ikigo kigitanguye avantage ziragoye kuronka kuri bajya abantu uba mutanguranye nabo, ahubwo ikigo nico cisoka cyane. Rero nk'ubu nk'akarorero uravye runo rwaruka ruri ngaha rwambariye amahera menshi kandi support ikaba yavuye ku muntu umwe. Ni kuvuga rero ariho abajeni bamaze gutera imbere baca bibona amababo gasaba ati ntiyibuka aho yavuye. Rero ibigo byinshi bikunda gusambuka kubera biba bivuye mu ntango nta masezerano yahabaye. Rero kugira ngo dushobore gukingira ikigo cyacu ndetse n'abantu bana hazoba icyo bita amasezerano y'ikiringo runaka. Barabonye muri Kiriku ingene yavuye muri Basketball ingene byagenze bakaba yigenga akaba ko kwiwe nuko hari harabaye amasezerano kugira ngo ashobore rijya zina amamaze gutera imbere agakora utwiwe. Rero tuzogerageza gufashanya ariko habeho amasezerano akingira ikigo, akingira twebwe, akingira ndetse n'abasanzwe bakirimo uko imiryango iri nasi. Ego mazina ni Ndanwa cyane batsikanje bibiri ani kuri mu migambi no munsi uko amashuri kwereka muri Thailand twamenye mbega imice ya rwose ikindi raje muravuze ati rushizeho amategeko akinga runo rwaru namwe tumenyereye hari ayandi mashyirahamwe menshi adufasha kwaru ariko tugasanga ibyo bashize inyungu zo gukingira ababa bari indani mu gihe baba bagikorana n'iryo shyirahamwe gusa ejo canke hirya y'ejo waruka muri aba bari aho uzoterera agasoko aho mushigikiye tuzabifasha hamwe mu masezerano mwashize ayo yo kubaherekeza bakagira ku mbona atatuka zabo. Nibaza ko cyane ni inyakiraba twebwe kubera ko Miss ari hano kugira ashobore gushigikira bine bikorwa twatanguje kuko yatwemereye ko no mu yindi minsi iri imbere tuzobandanya dukorana. Ni kuvuga ko wabuze kubijanye n'ibindi bigo ngene bikora ntituzobiraba hanini twe tuzoraba twebwe nyene ubwacu kuko murabona ko bano bana twabahereye hasi twatoye ingabirano zitandukanye waje ati mbega nizihe mpano zihari twashoboye kuzicako impano ngazi hari ni nyinshi urabona ko zitandukanye biva n'imipira bose bagiye bambaye imipira ya shokora imipira noir imipira ya bordeaux ni ya bleu ni ya vert militaire. Kuvuga aba n'abafite impano zitandukanye hari abafite impano zo kuririmba hari abafite impano zo kuvuza icurarangisho bigisanzwe by'ibitara amapiano ibiki ibintu nk'ibyo hari abashoboye gutamba hari n'abashoboye kwerekana impano z'ababicishije mu tugenegene. Navuze kandi ko hari abazafite impano ya sport kwiruka abatrete abakina umupira abakina basket abakina amasport yari yose ngo nyene vuba bagiye guhabwa ikaze muri kino kigo cyacu abazoba bakeneye kwinjira imiryango iruguruye hama byinshi bazobimenye indani bamaze gushika. Twashimye gusa kugira ngo ibikorwa bitangure ku mugaragaro abantu babimenye abarundi babimenye n'abari mu ntara za ruguru babimenye kugira ngo abifuza kuza gukorana natwe bazoshobore kwegera ikigo cyacu. Hama wavuze ko bazoba bamaze gusohoka mbega tuzobasohora gute? Tuzogira icyo bita règlement interne n'amasezerano hagati yacu ndetse n'abanyene kino gikorwa ndetse n'abazoba baje kwinjira muri kino gikorwa cyacu. Rero iyo umuntu ashimye kugenda muramaze kumenya yuko bivanye na reglement muba mwarahanye canke contrat muba mufitaniye kuko aba naho bakiri bato bazogira amategeko abagenda ndetse na contrat zabo bivanye nuko tugomba gukorana nabo. Rero uzo wakeneye kugenda nuko contrat izoba yahetse kandi contrat iyo heze umuntu murasezerana akabandanya yarateye imbere Imana ikamufasha imbere kuko nawe bagiye gukora ibindi byiza. Ni benshi bakora mu malebo duhereye kubasana imva makungu amakontra gahera bakavamo ugeneye kugenda kontra itarahera cyasubirwamo amasezerano mashasha kugira ngo ashobore kubana n'ibyiwe niko bigenda. Hari muherekeje kwa kamarene turatubona hari ibikorwa byinshi bora bikorwa mbega ibyo canke hirya tegeje kune gufasha cyangwa gufata zo gutumye mu nkamisi ashobora harimo serukana cyangwa kugira abaguherekeje bo muri eri sayine. Ngerageje kukwishura nimba uno munsi nemeye gushika hano ni kubera mba nemeye deja mba nabonye le projet la vision n'igikorwa kigiye gukorwa. Jewe nka deuxième dauphine
naragerageje kuvugana n'abajejwe Elite Talent Center, ndumva ivyiyumviro vyabo ko ari ivyiyumviro bitaje gusitaza urwaruka ariko ruje kubateza imbere. Rero ejo canke ejo bundi ndonse ahantu mbona yuko harimwo igikorwa cokorwa na Elite Development Center, simbona ikintu combuza kwegera organisation ya Elite tukavugana, tukumvikana, tukaraba nizihe how can I say it, tukaraba what are the benefits zigiye gushikira uyo mwana. Mbega ivyo bintu tugira dushiremwo uyo mwana hari ikintu kibi coba kirimwo inyuma? Mbega ico kintu umwana kigiyemwo hariho nibihe bintu bigiye kwiyongera muri izo talent ziwe? Rero muri ico gikorwa jewe nka deuxième dauphine en tout cas sinokorana n'abantu mbona yuko bariko bashiramwo ibintu vy'amahinyu vyotuma umwana atiteza imbere, kuko muri ico gihe nzobona ari uko bishitse tugakorana, tugerageje kubabwira pour le moment na contrat nimwe dufitaniye na Elite, nimba ndi ngaha nukubashigikira maze nka mwebwe numve plus ku bikorwa bagiye gukora, nkazokumva bien sûr ivyo bikorwa hari aho vyoshikana urwaruka, bien sûr tuzovugana nka organisation zibiri dusinye contrat, turabe izo contrat zizofasha urwaruka. Ego murakoze. Akabazo ka nyuma ndangiza hariya nerekeje kudura neza muri Elite Talent Development watubwiye ko hari impano nyinshi. Mbega uno munsi hamwe hoza abanyamitahe canke hamwe hoza uwo kugira ico aterere vyogenda gute? Ko hari abantu beza n'aya mashirahamwe agiye atandukanye canke uwo ari we mukuzogira ico afashe Urakoze cyane simuganwa ku kibazo ciza bagije. Imiryango iruguruye bifuza gukorana natwe, yuguruye neza cyane. Abanyamitahe bifuza gukorana natwe yuguruye. Twavuze ko umujene yimvire kino gikorwa atari hano mu Burundi, ahanini nyabaca kuri we bagashobora kudiringa nawe bakavugana, yifuza supporting ikigo akabikora. Mwumvise yuko turonse opportunity nziza yo gushobora gukorana nawe bitaraja mu masezerano, ariko nibaza ko vuba cyane nitwamara guheza kuganira, ndetse n'impamvu twamwimbiye nuko twabonye ko mu byashize imbere imigambi hari ubuntu gushigikira abakwaruka rusanzwe ufise impano nawe. Nico bituma mu bagize novuga mu ba Miss Burundi, mu ba Miss bose bashoboye gutorwa, twiyumviriye wewe mu batumire, sino iyo dushaka bose twari kubazana. Rero kwa twiyumviriye wewe nuko twabonye ko bishitse tugashobora gukorana, tuzoshaka gusinya amasezerano nawe, tuzobamenyesha kugira ngo dushobore kubandanya dushigikira bino bikorwa kandi bigiye guca ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero abazoba bakeneye gukorana na kino kigo nino company bazoshobora kutwegera nguruguruye, hariho platform tuzobarizwako, ndetse akabaho na numero ku badukeneye bashobora guca kugira ngo ashobore kugenda. Kwa rero ni invitation, hariho numero iri munsi n'abaza gufatira amafuta hano muraza kuyibona, murashobora kuyishiramo kugira ngo bashobore kutwegera dukorane. Murakoze. Murakoze cyane. MC Prince yabivuze mitania, umuvyeyi niwe ateza kuba responsable w'umwana wiwe. Hari abana benshi impano baziyametse kubera abavyeyi babo, ukabona ko umwana wawe ashoboye kinyo gikorwa ariko kanka kimushiramo. Kubera iki? Ugomba ko umwana guma muhira. Niba mutukunda kuvuga ngo abana bo mu giti, abana bo mu iboka, abana bae amateme nkayo murayazi. Rero iyo umwana umaze kumwicira impano kenshi ntacavamo. Umwana ashobora ati je no munsi nkene kuba umusoda nje kurasana, uwo muvyeyi ukabe mubuzi, kandi ugasanga hajya ari ubusoda niho Imana yamuciriye inzira, aho muri we n'Imana ivyo bikubaza. Rero icyo nsaba abavyeyi bose, umuntu wese azi ko ari hano yabyaye umwana, abamama cyangwa hano duha abana bayo. Iyo umwana umaze kumuzibira kujya mu mpano kenshi asubira inyuma. Iyo rero amaze gusubira inyuma akenshi ibintu byinshi birapfa kuri we. Rero abavyeyi bifuza kuzana abana babo imiryango iruguruye, duhiriwe duhishize iyo Imana icanye turabaka déplacement bagafata akabisi bagataha. Nibigike wowe uzi kuje gukora ugashigikirwa ukongera ugahabwa n'itiki, nibaza ko ari hake babikora.
rero kuba ashobora kurigirirwa ayo mahirwe birakunda, iyo kabuze naho nyene urumva kwihangana gaho mugabo kenshi karaboneka. Nivyo rero iyo umwana umuduhaye hari ibyo ahakura, kuko ico dushira cane imbere ni kubaha Imana no gukunda ishuri. Ivy'impano bigira gatatu: Imana, ukunda amashure, kwiga, kuko kwiga ari byo bintu vya mbere biranga umuntu. Kuko isi tugezemo utazi igifaransa, utazi icongereza, n'ahantu uronka akazi ntugakore kubera iki? Utazi igifasha nk'ico canke ikirundi. Rero duje mumvise ko na Messi azi icongereza cane, ari gazugira azaratwigisha, abigisha n'abakamenya icongereza, biba biryoshe. Murakoze. Nimba atakindi kibazo tworangiza mu kuranaho rero twagomba dusubire dushimire cyane nyene kino ciyumviro ariko aradukurikirana, dushimire cyane kuba arashoboye kuduhitamwo kugira ngo ushobore kumuserukira mu bikorwa vyiwe. Dushimire cyane deuxième dauphine wa Miss Burundi Tania, nawe nyene abifuza kwanda bamushigikira sana, afise zimwe mu mbuga ziwe kandi ziriko ziratrendinga cyane. Ni byiza gufollowing ukabona umwana wacu w'igihugu ari mu biki, aduteramishije mu biki, yagiye mu biki. Turagushimiye cyane. Dushimire cyane runo rwaruka rusanzwe rufashta umwanya mwiza kugira ngo ushobore gukorana na kino kigo. Tunashimira cyane uburongozi bwa kino kigo, abo mubona bicaye hano imbere bose bashimire kuko mwitanze cyane. Dushimire cyane abanditsi n'abamenyesha makuru, mwitanze cyane, murava mu by'ibikorwa mwarimwo muritaba kamo kacu, kuko iyo mutaha abandi twagutamba twirorera kandi biratunezereye cyane. Imana ibaduhezagiriye. Yanguza amaraso ye arankunda bihambaye, uwowe ntahinduka. Yanguza amaraso ye arankunda bihambaye, uwowe ntahinduka. Shimimana